ndibuka je ndi kwishure mfise telefone atanyandikiwe menga yagize ikosa okay turabagenze muga atanyandikiye numva ko yagiriye ikosa message twarandika kuri abbreviation z'ibisate kugira ngo rabe ko kwiza ya page imwe ntugaspiye message yanje muvye ne gushobora kwisoma kuri usanga ari abbreviation ugashamwa amashifre ugashamwa 6 ugashamwa 8 my friend je temo yandika amashifre namenye ibiharuro byari ibintu byoroshye ivyo turabizi kugira nyine urahabi kujya gapage kama ona nkaje nk'igihe nafatana na pasi aransumba ishuri avuga none jewe ko akunda kumbwira nkundana n'umwana reka ndabe ujye mu ndwa kuze ndamuha umwanya okay tuyage numve wumva ivyumviro vyiwe ko numve hari ico bihuriyeko yaga ndabaza none ko mbona nduta cyane muga ivyumviro byo bigasumba ivyujo nkagerageza ugasanga ari umuntu yereserva nanje namenyere mu tuyaga utuntu twose muhira batangwa kubimenya ryari bo batanguye nigana ivyo mu gihe niga DJ bari babizi ntibigeze bakubuza ati ibi bintu usaba amafise ubwoba gusa hari amakenga korana kameme ndabwiza ukuri na wewe sister wa dufata aga sister kawe kagatonya kagahererezi kari mu bintu nk'ivyo n'agatipe kajya mu isite nyene inajewe nogira ubwoba ngati sister ari mu biki kweli kayagaja makomengo nikashubutse nakajwere kumba ukajwere mu misi z'akasedo ntibazonkeza rero nkamusaba ati ndagusaba ikintu jewe ko tubana kubera bararimwe ntizoza turabonana imisi yose ngo tuze turaramukanya ndagusavye tuze turabonana rimwe mu kwezi hari mu ntango yego muga nawe ntiyabitahura bakavuga ati nkamuvuruga arabiheba byose kuko naho duri mu biro tutabonanye amaso mu yandi umwe yaragenda undi akagenda naho wamubona byarigeze gushika urarurarira kubera uyu byarashitse hari habaye Valentine is so plenty, my girl, yeah. Baby wanna make you my girl, yeah. Valentine is so plenty, my girl, yeah. Baby come complete me. Hello guys, bakunzi ba Siren Vibes nsubire ndabaramutse ku yindi ncuro ni biri ntware nkuko mubibona nk'ibisanzwe tuje mu yindi shusho Krista sivyo ego banze ndakuramutse ndabaramukije nanje bakunzi ba Siren Vibes kuri micro ni Krista Kaziguye ko wambaye ibintu bya Saint Valentin today ni Saint Valentin bashna yambari ko ndi célibataire burya ni umwambaro nyene wayo bon ni rouge noir habuze blanc niyo yantobe nga ni rouge noir cyangwa wagize uyibona wigirishije tubivuga uko nyene guys ni umunsi rero dasanzwe aho dufise novuga ngo bashitsi badasanzwe bagiye kutuganiza ibintu byinshi cyane kubijanye n'ingene mu kwitwara mu couple yanyu novuga ngo n'urugero baraza kuduha novuga ngo intahe yaho bavuye ico bageze ko kugira no munsi ariko bafise intango birumvikana ni kiganiro kirekire tuzakugirana nabo ndetse banatubwira mbega umunsi wa Saint Valentin ku bakundana bo kwitwara gute muri kahise bo bagenda bitwara gute uno munsi naho wo bikura gute nkabubakanye sivyo reka tubanze tubaramutse yego ndabaramukije aho ikaze murakoze gose abanze ubwira abakunze ba Siren bari hi ndabaramukije cyane bakunze ba Siren Vibe turabakunda cyane okay ninde hamaje nitwa Nkengurutse William beko sinzi ko ari ibintu nakongera umugabo w'umugore umwe nkaba nubatse nubakanye n'umugore umwe yitwa Karitonda Pascal ngana uratsa kubibwira okay mubatse baramukije bakunzi ba Siren Vibes sinaganje ni Karitonda Pascal yego Karitonda murabereye cyane Joyeux Saint Valentin bashno umunsi wa Saint Valentin Joyeux Saint Valentin kuri mwebwe murakoze gose naho Karitonda bariye twebwe ariko mugambona twapanze ngira ni mani ngira ni je nashushe ndavyambarira wewe wabizinduki gusa uranabibona na mic zacu wabibonye ariko anya mikro zacu byahurira
reka tuyifate guca ayo guys nkuko mubibona urabona no munsi twakoreye mu kibanza mutari musanzwe menyereye iyo mu nyamashugwe benshi babona hari amahoro babona urukundo nk'ibisanzwe nico gituma rero tugiye tuganire namwe murubakanye ariko kubakana bifise aho vyahereye nabonye ndetse mukiza twe twabanje kuganira namwe imyaka 11 mwamenyane muri primaire oya bon urugendo runini reka tugende buke buke gusa urumva hari aho usanga hari abantu badakunda gushira ku mugaragaro nko kuri TV nk'uko pariko y'ubuzima bwabo kuko mugabo rimwe na rimwe ni vyiza ko ubuntu hashobora kuba yo bivuga kugira kumbure hari abo bishobora kuba vyofasha hari abo vyoviramo iciyigwa yego gusa ni birebire gose hako bundi uvuka mvuka mu Kiyange mugabo nakuriye mu Cibitoke yego mu Cibitoke ha Bujumbura canke ha Bujumbura mwara wo mu muji hariya twaci mu Kiyange twaci Kiyange muganga ni Buterere n'ubundi ni mu Gisaka bakwindi nyene ni Meri hose ni Meri mu Kiyange mugabo kubera ibintu nyene by'amagume twaci tuva nkiri muto naciye ubwinge sanga mu Cibitoke ndahaba n'ubu niho sanegeze kuhava gatonya mugana nasubiye karitonda nawe mvuka he aje mvuka ibubanza ari ku Gatumba nteko ku Gatumba ukuntu abantu bahuye ku Gatumba ngira ngo kweki abantu benshi bavuga ngo Gatumba umva nk'umbwiye ngo hari ngo navukiye ubanza hariya ku Gatumba ngira ni Kirundi ku Gatumba niko twabisanze mugabo Gatumba birasiguritse kubera kujya kuntu ngira bavuga ati ku mutumba uyu gacimbiri rero nako twe tuvuga ati muri zone ariko ni Bubanza province Bubanza commune Bubanza kuri centre Bubanza mwana wo mu muji tukiri ngaho nyene mutubwira basukuntu mwabonanye kuntu mwahuye kene twahuye rero buriya Kiyange Bubanza gihe twahuye ni habayeho bya bindi ngo coup de foudre twara babanyi tudabora yaba hafi yacu turaba bagenzi petit à petit nyene umuntu usanga ugenda ugasanga personality y'umuntu iri kwira ku interesa tapre ngene muvugana ugasanga n'umugenzi wawe hafi ushobora kuba wobwira n'utubanga tumwe canke impanuro rero kungena ujya muntu usanga muko muraganira kumva vraiment marame vyumviro bifadika arakubaka ko arakuzuza rero kacu usanga harabaye mu rukundo buke mukiro turuvanye mu birimo ariko uko bigaragara muracari na batoya novuga yuko cari batoya novuga ngo Imana yabikoze kare twabe turi na bato kwiga twari bato muri bike muri bike naganje muri nevye minu kwaruko najira mu seconde bagenzi je naraje kubino cha tubimpande yaba kwa kundi muhura mukicara kwirigara hage mu gatera inkuru umva mu kantu tu nimero je nari niga ruguru nsuye kwishure tukandikiranira niho ni sawa mwabise naga telefone mugabo hagakete mwakoresheje nari njyavuye rega 2010 muri mars mu wa gatatu 2010 no twamenyana tukabonana urumva akacabaho gwa bugenzi bubandanya mugabo gasanga n'umugenzi vraiment kandi wemera niyo biramutse bishitse ugasanga hariho nk'akantu katagena neza kuri kote yindi y'ubuzima ushobora gusanga no muri ico gihe kumbure hariho nk'umuntu mushobora kuba muyaga ugasanga n'umuntu hanuza umuntu wa hafi yawe pe bitangura nyene gufata icemezo cyo kumusaba urukundo cyangwa kumupropose urukundo wacize yacu umuntu bujyanje navyo nibuka neza mugabo twabyisanzemo kungenda vyibaza ntigeza ko drag oya kungenda byagenze ndibuka je ndi kwishure Fise telefone atanyandikiye menga yagize ikosa. Turabagenze muga atanyandikiye numva ko yagize ikosa. Ndivya ko ariko umunsi uhera atamvugishije ivyo birabaho. Ko usanga banamushwaniye. Wese namushwaniye. Wewe warakigumiza. Byaga hari ko mu mutima. Kubera naje ibintu byo kundana sinari bwabeje murabona n'ubugenzi gusa. Bya bindi je nakoze fise abagenzi bahungu benshi. Mugabo nkabona nkacaga mugabo bahungu ko ari kwirigara handi muhura ku mashure kwibarabara kugatera brag
ariko wewe narabona ko twoganda no ku telefone ndibuka ku telefone naganira nk'abantu nka batatu b'abahungu bamwe bari abawoncle n'uyu n'abasista buyu n'abandi abantu benshi bari bafite amatelefone kuri yaje wanje dushobora kuganira rero atanganirije avuga ngo bigenda gute umunsi yatamvugishije message nacu tuba tunagoye akanyandikira ubwo bugenzi bukaramuko ikindi kintu nibuka kuri jewe sinzi kuri we ico gihe ndi kwishuri je nkaho baje kudraga nayifise igikuriro sinaganuko ndibuka baje kundraga nababwe ndafise umuti nkambaza ari he none sindamuzi ari Bujumbura muga nanje ntidukundana urumva nawenga ni security kuri jewe yego nuko byaje mu gico gihe ntacyo twari bwavugane twamadanije tuyaga bisanzwe kandi urumva ko vyanakurinda yarandinda ku bandi kuko narabwire ko ntashobora hari uwundi bikandinda kandi watazi ibyo turimo yego hako munsi mufata ico cemezo ntabo bibuka sineza mugabo uraza gutera blague burya mu nyuma hari ukuntu usanga umuntu uri kumufuhira sinzi ko byo byaragushikiye uganda amatsiko matimoyaje abandi benshi bamaze gushikira ugasanga ngamufuhira ugasanga uko kungene nyene ugasanga umengo atakwandikiye canke agize hotare yo kwandikira cyangwa kamengo ari umuhare cyo kumengo naramwandikiye ntagije namwandikira mfishe ndaye nawe uko nyene mugari rero tutatu twanga nyene twamaze kuja mu bintu biri serieux mugabo urumva ngaho ari copinage rero nuko nagenda babizi ukuri bana uri muri copinage rêve ugira ibisazi none nka wewe rêve ugira ibisazi niho ko nk'umusi wa wicaranye na Elizabeth ariko aravuga ko demission ico kiganiro mukagikorana cyambere turi je nawe wewe nawe rêve ibisazi ico kiganiro kizoba gitsazi pati za CNN za France 24 zose Elizabeth ya demissionné kiganiro uri kuramo je nako ndamuvugisha amasheni ya kumbura ifisa ama views ama miliyoni amajana twe natwe rêve ibisazi je nabanifitse ku ruhande rwanje nuko nubana nawe narumva ko ari ikintu kigoye gushika ko pe kandi kuri uriya myaka vuba kuri uriya myaka kumva ko ari ni defi ni majeur rero iruhande y'ivyo hacakurikira ama challenge mugenda murahura nayo kuko sinakubesha ngende ubuzima bwa twese turabizi n'abariko baradukurikirana barabizi ubuzima bw'urukundo n'ubuzima buherekezwa na challenge imyaka yose kuberega mushaje nibyo ntarashikako mugabo muri iyo copinage habari twakunda ati mwana wacu kuri kote yabo umwana wacu uri mutipa ariko aramuhumbisha ariko aramusamaza mu vyigwa ariko kuko nawe niba babona ko abana ico bazoshika urabibona ugasanga rero muriko muragwana n'izo ntambara namwe bwe murabona ati kane tuzoshika ku rwego yaho dukora amafaranga ubake nange hasi ku munsi managing umuryango ubeho kubera jewe bona yauri dogo nuri mu mipira gusa message twarandika kuri abbreviation z'ibisate kugira ngo urabe ko kwiza ya page imwe ntugaspiye message yanje muvye ne gushobora kwisoma kuri usanga ari abbreviation ugashamwa amashifre ugashamwa 6 7 ugashamwa 8 my friend je t'aime yandika amashifre nabindi biharuro byari ibintu byoroshye ibyo turabizi kugira nyine urahabi kujya gapage kama aho rero urumva waguze agogo uri kuri iharura mu yagoze shaka agogo yavuga 1250 yana byaba ari ibintu bitoroshe udefi wasanga uhura nabwo buke ari muca muri hari n'ibyo ushobora no kuba nosimba mugabo ntacyo reka tubivugane ko kubwira ngo hari n'abandi ushobora gusanga ariko arabiba ko nkuko twe twabibaye ugasanga birabahaye icizere birabahaye hope yuko n'abazoshika ku kintu kizima bana nkaje nk'igihe nafatana na pasi aransumba ishuri rero yumvira buriya niwe yiga imbere yawe yiga imbere yanje umudada yiga imbere yawe ariko kintu nakimwubahira sana umudada yiga imbere yawe aprisi murabana umva wewe ariko ntibagira ubwo bavuga ati kweri ndiko ndipasa muremure amwizera kuko tapre ngene twayaga yaranyemeza ko ntiyanyemeza ngo nyirate ko ngo abwira ibintu biriya muga narabona ko ari umuntu vraiment yumva yaragwico cizere tukiri ngaho nyene pasi ntiyumva amasoni kuba kundana n'umuhungu asumba amashuri ndacakubwira gato nico nagomba gushika ko gatoya muri ico gihe wewe hari n'ibindi bitero umva ashobora kuba yohura nabo ku ruhande rw'iyo muri family mu bajama mu bigana
muri societe tu muri rusange rero cha wibaza njanje ku ruhande rwanje jira ntanashobora kuba no mubwira mugana nagenda hamwe nkabwira akantu mutima ngati ujya mu petite bizushika yaho aya majambo yose ashobora kuba yo nibyo udashobora kuba yo nambwira mugace nibwira muri jewe bizushika yaho kwera ujya mu petite muri ikintu nyine ciyubashe bishobora kuba cyo tuma umuntu amufata mu kuboko avuga ati felicitation vraiment haje numva umengo ndabifite inyota mugati kuri muri ya heve y'ibisazi cha kintu ubona ko pore niwe negeze kumva ko afite heve y'ibisazi yuko bwashaka bugari gisagara pendant 3 jours yakoresheje concert turi muri shosho festival zugari gisagara za Brazil hariya numva ati iragoye mugabo nukuri sinabyumva ngo urumva ni kwa kundi Imana yateguye ikintu umushake mutera intambara zivuye à gauche à droite mu biponde mu bikase mu giriki birabatuma rero werashogwa intambara zo ku ruhande ndabona ngo intambara zo wanje ku ruhande kandi ari kindi kintu ubu ntiwibagize burya ihindi challenge cikurikira murakuze ko muraheza amashuri burya umudada ahejeje ishuri acha sumba umuhungu mwese muhejeje ishuri mwese muri abahungu muhejeje ishuri muri umuhungu n'umukobwa muhejeje ishuri rimwe umukobwa acha sumba umuhungu direct ibaze umudada ariko arahejeje ishuri mu bigero abakeya baragapeti gisuko rero akikubita mu gisuko ho hariya iwana rikundo gumba yakaga hari ni baya aho hose ni fake umva rero kugira ngo ashobore kuba yo kwifata mu rukundo nyine rubandanye ruhari nukuri harabamwe vraiment ni Imana irabafasha mugabo ikindi naco no kwinobya n'abantu benshi gutahurana biraherekeza ibyo bintu yaga kuko mutadra biza badada ashaka kubura umuntu amuresha benshi bitero bica kandi no ngaha hameze neza sana rero kugira ngo bashobore nyine bijye bitero byose nyine yana ya bisiporte ni challenge vraiment bitoroshe hari ikintu gato tutararengana wari wamubajije ati pasiwe ntiyumva ko yogira isoni kuba yokundana n'umuntu ngusumba amashuri turi kumwe siniga ndayibona ivyo abandi barabibona neje sinayibona je nambona ko ari umuntu adutanye nambona ko ari nk'umuntu aduta nka 10 ans ndibuka hari igihe byashika nk'abantu bumva barakubwira nk'abaguhanura byarashika bakambwira none mwebwe muri mu biki mushaka gushika kubukirya mwana wewe uriko uramubesha ariko arakubesha hariho n'ubigeze kumbwira turapinga ati mukazobana n'urya je hari ikintu nzoguhaniga mu 11 cenda turapinga nanje cenda mbwege ikibazo mwe mufise sijo chemfise abandi baragira ibibazo byo ku myaka kuraba tipo bafise amafaranga je naje ibyo bibazo ufise je uwo nkurikira n'urya umvi yaje niyonje tere dupinge tugapinga mugama hezuma ubonya byageze gushika ibatakirinda rero isoni ntagira zarizo kuko ndibuka nahise n'abagenzi banduta hari gushika ugahura n'abantu bakuruta abahungu naraho umwanya je narayaga n'abahungu gusa nirinda kuyaga ibintu bidakenewe ubundi by'ubugenzi twaraganiye ndibuka igihe gihemwe niho nageze ndaha ibiganira abahungu haje bashitse bakakubwira ndashaka tuyage kenshi naranka mugo umunsi ndavuga none jewe ko akunda kumbwira nkundana n'umwana reka ndabe ujye mu ntwa kuze ndamuha umwanya tuyage numve wumve ivyumviro vyiwe ko hari ico bihuriyeko igihe kimwe ndafata umwanya ukabona umuntu araje n'umuntu ugaragutoye umusohoke ahantu heza mubwira aho ushaka hose nta kibazo muragenda ngenda tukayaga ndabaza none ko mbona nduta cyane mugana ivyumviro byo bigasumba ivy'ujya nkagerageza ugasanga umuntu yireserva nanje namenyere mu tuyaga utuntu twose ndufata wandi nufise akabazo mubwira wa wundi ubwiye ati narusaga 5000 tugakoreshe gute nivyo namenyereye ubundi nawe arakuze mugashaka ntuzi vyiwe ukabona ibintu vyiwe ntibisobanutse urabona ko afise amahera muga ntuzi ngo nkora iki ntakugisha imigambi ngo bimeze gute urumva guhuje aguha amahera ajado poshe niba amafaranga yo kugendana muga ntuzi vyarimo numva wamenga ikarangaya numva menga shaka umuntu kwataje duke tukamenya twavuye he tubigenda gute
bose nasanze bitankundira ko twandanye ndabahaye umwanya tuyaze nka gatatu nabangiye kugira ndamumvirize gusa mugana nasanze bidakunda nasanze ata migambi ifise ewe wafise bikunda nico ndakunda kubabwira yuko barayibwira nababwira tujya mubona ko ari muto muga abo tuyaga bose bamusumba namwe ndabona amusumvye yumvira nico bigenda ukanye kasi tukiri ngaho nyene genre ubwiheza amashuri umaze guheza ko mu William agiheza ntiyari gaheze w'amashuri ariko yo wari wahejeje nyine warumva umutima wo gushanye kumupresenta mu bagenzi we nta kantu k'agasoni ko wagira ko kumupresenta ko wumva wakunda n'umuhungu usoma amashuri kuko abagenzi be benshi bari n'abajama n'ubu n'abagenzi be kintu banavuga no ku WhatsApp usanga ari abajama tunahura tugasanga oya bose bari babizi abantu b'abagenzi bari babizi abari koshi ari hirya nabirinda abantu bakuze muhira batangwa kubimenya ryari bo batanguye nigana ivyo migasha niga DJ bari babizi ntibigeze bakubuza ati ibi bintu navyo bambuza gusa bamafise ubwoba gusa hari amakenga korana kameme ndabwiza ukuri na wewe sister wa dufata aga sister kawe kagatonya kagahererezi kari mu bintu nk'ivyo n'agatipe kajya mu isite nyene inajewe nogira ubwoba ngati sister ari mu biki kweli kayagajama kumengo ntikashobotse nakajwere kumba ukajwera mu misi bakasaido ntibazonkeza uravyumva nakajournaliste simbona bakora bya bintu ntazi byari byo ngo babyita ama YouTube mu misi bikaravumbura kumbe mu misi zakazo barakaruka afise chaîne ikomeye mu gihugu gahembwa neza gafise n'abantu gakoresha umva rero ukuntu umuntu ashobora kujija tufise ubwoba na jewe na wewe ico kintu vraiment umuntu yawe kivuga ni wo mutera ivyatsi ngo nawe muhira babimenye kare Eko kare kose pe ntibaho Rwanda yaho yari n'umuntu w'umubanyi twagendanira barabibona n'abantu bagendana kuko nimaze kuba gose barabibona umwanya wose wa muri naka bazi bakopinage kaba kari mu rukundo rushiye gusumba n'abantu sana ndone murabigaragaza muri dini barabara muri kumwe murakumbura namandikira iki rero urukundo rumaze urukundo rurakura kandi uko rukura nuko nyene ruguma rukura zangorane mugari ni iruhande y'ivyo barurimo n'abandi bantu babashigikira muzi ko mufise support yabijana kwijana babagenzi banyabo none reka ndakwereka nk'akarorero cyari nk'abantu batuzi kandi n'umuntu umwe mu bantu badutumiye badusabye ikiganiro ngaha nuko bazi parcours y'urukundo rwacu kuva muri copinage kavuga ati mwetu ndabazi bikuye muri abajama twarasangira tifuza yuko twogira ico tuvuganye rero abo nibo babandi hageze hahandi bamwumva mwana twakoroshaje nituburura bizi byashitse nyene zibana ntiziko ntazibana zidakomana amahembe abantu nyene bakubwiye zikora ati nukuri hamwe byo ramuka bicitse vraiment mukavana nujya mu mwamugwishije igihugu mwamutugwishije sana mwamutumara amaji kuko urumva n'abantu babashigikiye avuga ati mwebwe nka jewe bimaze guherangira n'abadada nka batanu canke nka 10 mwe muri kumwe kujya nyene imyaka 5-6 aho rero naho bica bitanga bwa esprit none duhejeje ishuri rero tutanga kwiyumvira ubuzima kavuga ati rero nakuze ndibana kwaje no muhira kare ndibana twongera inyuma y'ubuzima ikice gukurikirana iki petite nawe ko araheza kaminuza cyo bigenda gute tutabona ko comikran ukavuga ati none ariko mugiheza secondaire mwese muja kaminuza kwa je naciye kwanza mbanza gustopa ndakora nashize nka kazi cyo mbanza ndakora mu kwita cyarabandanya kaminuza one boy weje university naje natanguye kuronka udufaranga pole turatangura turashaka ubuzima hamwe pole nyuma rero haca bamuca muri ya phase yindi mwavuye muri copinage muri fiançailles n'imiryango iri seri kubwa mbere usanga bizwi n'abantu bake bo mu muryango nabo babinegrija abandi bari hafi Kama nyuma y'uko tutako kumenya abantu bakuze kamenya abatante bahari ya kure kamenya abanyokuru bakabimenya kazana kamenyeka naho nyine numva ntabari faze yoroshe naho nyine biri mu bindi bibazo byayo bari mu bibazo by'imiryango kritika kariya twebwe ibyo twahuye navyo bishobora kuba ari bitwari n'abandi bahora n'ibindi biri pira kazamo n'ivy'ubwoko kavuga ijya miryango n'iriya miryango ntibana tivwa biri ibintu nyene biri hatari sana hari nawe bipira ngaho nyene ariko mwe ntivyabaye vraiment twe ntivyabaye kweri twe harabaye ubazo buto nyene mugabo kwabaye ro kubandanya rero nagenda babwiza ukuri
ngaha nagenda ca ku masonga byinshi naciye ku masonga kurumva imyaka 11 kintu ntibagiye kugira ngaha nagushiriyemo muri copinage nk'impanuro notanga abana bakwirinda gushuha cyane kuko hari abantu bari muri copinage umenga sinzi n'umuriro umenga ntiwomuzimya baragurumana yego je ndibuka mu ntango kugira burya niyo myaka 10 here nuko tutagize ibintu byo gushuha cyane ona byandi menga mugumana kuwunya hari aho twageza kuko naramubwira ati jewe umva abantu umuntu mo kubarabara rimwe musamaye musanga mushaka kwicarana imisi yose kwirigara muca mujaje gukora imisi yose mwicarana je naravuga ati rero ko turi bato tuzoshika hehe ni ibintu by'imyaka myinshi reka ndagusaba ikintu akambwira ati sawa mugana we yaranyorohereza kuko yarabizi yuko ibintu byo gusara gose atari kirenga ndibuka ambwira kuko yarabizi ko no kuja muri copinage jewe ntizari gahunda ziwanje gahunda yiwanje ko nari nzi ko nzokundana nko muri seconde cyo kintu nari ntegura ryari rya mbere ukundanye yego ibindi byari bagiye kundana muga ryari rya mbere nkunze rero nkamusaba ati ndagusaba ikintu jewe ko tubana kubera bararimwe ntizoza turabonana imisi yose ngo tuze turaramukanya ndagusavye tuze turabonana rimwe mu kwezi hari mu ntango yego muga nawe ntiyabitaho bakavuga ati nkamuvuruga arabiheba byose ati ndabyemeye nkamuvuruga aca biva yaranze rero aranyemerera ni ukuvuga ko kugira ngo nce kwibarabara kandi naci wabo ndibuka rero abantu bari batubuzi bavuga guturengana imbere y'inzu yabo tabaramukije cende nkababwira ati none ko tuba kwibarabara rimwe cyari imisi yose ariko aho mwarandikiranira message ntiyasiba oya nanka bije ibintu byo guhura mu icare serekore yego bamwe mavyarasenze yego ndacabanda ingufu z'urukundo zaranze babwira ati rero je ngaha tuba kubarabara rimwe numva se shaka kuzo ndaca imisi yose ko nje ngaha ko ndashaka kuba cha 5 fois par jour akanyihanganira ko kwezi ugahera tukicara tukayaga inkumbu nyene urumva tukayaga bigahera nkavuga ati tuzosubira rero yego yaranyubahirize kuko naho duhira mu biraba nta tutabonanye amaso mu yandi umwe yaragenda undi akagenda naho wamubona oya mvuze duhuje amaso ntibyakunda kuko je ndamuronke atambonye narashobora kubandanya ubwo message yacu ndayandika ko namubonye narengana nateze guca ndamwandikira yego urumva ariko ndahanura abana bakiri bato babigiyemo ntibace bashiraho umutima wose bagire controle muri bo yego kuko utagize controle ugahera kuri iyo myaka wogera kure bituma bigabanuka bize birahinduka buke buke mu myaka ibiri kiregera imbere yego ubuzi ivyo uri mu buri kuramenya ivyo uri yego byarigeze gushika urarurarira kuberwe byarashitse hari habaye twashwanye twapfuye basibaza ndabyibuka ni kera gose urarurarira sinasinziriye oya kurira Maria yaraheze mu guca uburitiro nararizihama urahora ndaburitiro harandiyumvira ndibuka menga nari ndamushavuje ariko niko nari nakoze mu gico nibuka nuko ndanamwandikira kana kumishura cavuga ahantu bikunda naraye ntaryamye cyo ginga mumaranye imyaka ingaha yari nk'ibiri yego yari nk'ibiri ko ndazi ntitwashwanye kenshi uraburitiro yego buke ntiwazindutse yari ryambere naciye ndumva ashaka kubiheba ko naciye mvuga ibintu bituma umuntu abura amahoro wakarata ryamye sinacyo bimaze nivyo nibaza muri jewe muga inguvu nazo zari namaze kuvyinjiramo neza ibyakunze ko ndabivamo ahubwo buke naswe ndamwandika kandi nzi ko ngenda bihebe niyumva ko no bivamo buke narabuze amahoro ndasubira ndamwandikira umuntu mumaranye 2 ans acara kwishura yaranyishura yari kunyishura ibyo nshaka mugaranyishura byarigeze gushikaho nawe uburitiro cyangwa mose zakaza kubera pasi yego mugabo rero je birangora kurira pe sinumva ko narize gusa narabuze amahoro kuko urumva egana gutera black ibyo umuntu wese yakunze niyo kiretse ngira abantu bafise urukundo nyene ngira rumari nisibiki hari abantu bafise urukundo bubatse ukuntu rurimo ibintu by'inzitizi zifatiye mu kwemera akakunda yisunze kumbure Bible canke yisunze kora canke agakunda hari ikintu kanaka kimujija mu vyari ko arakora canke kimuha intumbero mu vyarimo mugo umuntu akunze kabisa by'umutima nyene bya vrai ndugu yangu utegeza kubura amahoro kuko habaye
habaye kutira nk'umuntu mukundana uraterura ifurusheti karemera bro kweli kabisa ndo nkaho twakoroganye nkabona yaho bigeze ku rwego rwaho bicika urababara muga muntu nyene mugasubira mukayaga mukaraba aho bitagenda neza mugakemura mukavura nuko niza challenge dukura nazo turi muri love tukana tsigenda ziraduherekeza cyo kimwe no kwasha no kuza bakubwira amajambo byo mutipe urazi yuko jya mudada yahaye ikiganiro hari mgendera bafitani akorekana amapica gutya raba umunsi baraha gutya neretse zimera gutya zikabatandi ubwo nyene ukaje usanga nawe uri kurafata ingingo zikomeye birumvikana muri ico gihe cose ntiwo warigeze kubura n'umunsi numwe muhura herekeje nk'umusore avuye kumuraba hariya wimva gute wacu mubazi iki bisanzwe cyane gose rero tureke turi no muri copinage turi no muri fiançailles byose kuko jewe ndi umuntu naramwemera cyane rero kumbwira ngo hari umutipe yaje home twigana canke dukorana stage yo amahoro menshi je mbere nguya ananyandikiye haje usanga muko mwandikira akambwa ko afise nk'umushitsi ari home umutipe bakorana nka stage nk'akarorero cyambwa ati nega shatu kumatuganira ufise umushitsi we badaye turasubira ubwo nanje genda nk'agaseri ndiko ndakurikirana ni agenda urambwira ko yagikira ntahandi fo kumuganiriza ngo ati ndashaka kukiwagisha meme ndiko ndavugana nawe ati ntibisa neza pe acha nikatira telefone acha nkurana agaseri ahejeje akambwira ati mve kumwerekeza uri mu micungararo tubonane umpe lift yo kugenda muraganira ambwira ati heko kacha sohoka namba nibereye kumenga nta gufuhugira oya si rero sinokubesha jewe simfuha kiretse gusa hari imigendera ashobora kubona ati nta kinyegeje inyuma yavyo kuko ntibisa neza mu maso ntibitomoye ukavuze ati vraiment nta ndazi ko atacinyegeje inyuma yawo ukambwira ati kugabanya cyane muri kumwe byo genda muri cekere mukina mumwe mukumuririmba inaci c'est pas bon bibe nyene biri mu buseriye fresh je simfuha kweli arabizi nawe nyene namwamini ndamwizeye pe go pasi nawe byarigeze gushikira hamwe uvuga ati kana aguciye ko canke wamubonye iri nka mbari yaherekeje nk'agakumi cyangwa ubonye umukobwa nta nawe bigeze kuba agiye kumuramuza jewe nureme turapfuha abakobwa turapfuha jewe n'ubunya nico kintu abantu benshi batantahurako ndabise n'abantu tubana barakunda kumbaza none wowe bigenda gute ntufuhe ndabwira none namwe bigenda gute mufuhe hari kosa uwo wafatanye umuntu ituma umufuhira je narabwiye ati kumufuhira no mufuhira ariko byo mvana icyo nabibonye ko narabwiye kubona leta ndamubona ko cyo tuma ndamufuhira nta gihari nanje nakuze kuko nawe yanyizera ntafuhire nanje byatumye nasanze nabibayemo kuko afise umugenzi w'umukobwa yashaka kumbwira ati nakaraza kuza kundamutsa nabanzi nakaraza kumuramutsa nta bindi kandi umukobwa kandi nkabanzi n'umuhungu aba mu nzu ya wenyene umutima oya nana gatoya ahubwo naramubaze gusa ntatana nituyage nabandi muri ivyo ngara kureka tubwire kuko ngo biragutangaje pe reka tubwire kuko biri mu abantu abantu benshi barafise ico kintu banaga ndabizi kujije amatsiko n'amango ntaco gifasha ati gute wewe umudada muramenyanye mugi imbere yo kumenyana hari abandi bantu benshi bari bazanye ivyo nawe urabizi Mwishozo kuri wewe urafise aba ex urafise abadada mwiganye bakwikundira ingene utera inkuru bakwikundira ingene uri cool akavuga ati boze byo turi kumwe mwirigara ryo cicaro umudada raje aciyaba kikonga uravyumva nuko nta muntu je nshaka nyegerera umuntu wanje uza turabomana wowe uramwubahiriza mugabo nikibuza yuko ubikora ku ruhande kumva zo gutinya amaropresaille wego ukavuga ati reka ndamushi ko ndazi ko biza kumubabaza mugano uzofata abajama bawe bose muhora mwicara muhora mubwira na karigara ka bien karyoshe kari mu cicaro ca bien kiri mu inkuru muri ko muri sangirira urwagwa ugasanga biraryoshe utinya gushavuza wa partenaire wawe mugura abikora mu kundi kuntu none akwabo yo kubikora mu mpisho kandi byari ibintu bitarimo n'ibintu ngo byinsaku bitarimo intumbero mbi uramubwiza ukuri n'abajama turasangira ushaka kuzitwicarana nabo arabazi nicana banaka ba Elvis ba Nuru bandi n'abandi bajama basoso n'abandi bose arayizi yo rigara ko bari ibintu nyene byo
yego byo kwikuramo ama stress rero gacha kubwira ngo yango uyu ucenye na soso wari kuno kasoso kamwe gaza kugutuko kwegera giliki rero gashaka no gusa kubona hano muri mwicaranye sio fresh uramugize kuri gusa cyane murasarisha tuzora hagati yawe nawe ko ndamaze kubona kumenga gumashaka gukurakura so hashire ntakumenyere hashire hagati uhashire undi muntu hama nyene mwisangiro rwabo mwiterera inkuru biryohe hama canke musangira amazi musangira agasitron juste musangira ikiyago ne handi ugwiye ibintu byose ufyura amazi umutima w'Imana iwana usanga uri kurana muhebera n'ibintu ugakomindura ndabari no kwimana jewe bijya binanki na kimwe je kiri nyuma yavyo yarakwera gusa ubwoba canke ibyo wabwiwe ngo bari bicaye aha kwa kuntu wagiye mu mishito nabimubwiye ugakeneye mubwiye nicaye aba yarabambujije ni ngorane reka rero nigire kimya kimwe akaca bimenya ko wabimwicije wari mubwiye ko ujyamye abanyamafoto ari kumwe nawe tayari nuro nkisigura kandi aho nta n'ibyo gukora kurana wigiriye mukuri ugati jenge njyame ndabe filme numva na amaso yarushe ivire mu kiganiro ndarushe mvuye ku kazi biragoye nicaye n'abatipire ndazi ko natwenze n'imisaya yarushe wowe mbwiye ati ndajyanye uri hariya akabimenya ubushe bingorana none umusigura turumva jewe kwa kundi wavyanka numva ibintu byo gufuha nukuri nta kintu bidufasha ahubwo biradusambuza tuse nicyo gituma n'ubu mu rugo usanga biryoshe kuko abagenzi b'abakobwa baraza abajamu banje umukobwa w'umugenzi cyangwa abakobwa bakazana ari nk'abangara bagasanga je ndiho ndi nkabakira nkabazimana ndi mukarumva yampanuye arambwira ati kirazira ko abakobwa baza baraza abakobwa b'umugenzi w'umugabo bazi wawe ndababwira ati kuri je zo mpanuro ntazo nkeneye narababwira ati je sinzo kwigera nubakira ku mpanuro z'abantu bagenda bagenzi we baje nenda kubaze niba batazi wanje umunsi yashese ko bahurira ahantu bazohahurira nzoba nzi yo bari ahubwo reka ndabareke bisanzure nimba baje wanje na mahoro kandi uje n'abajamu banje bakaca bankundira umugore byatara bakavuga ati ya we naho tobuhari yego reka twigire twasanga pastor baducumbira ubwo twirega amafilme kuri Netflix yana fresh uravyumva je nkaba nibereye mu majob ndiko ndatigitariya akambwira ati ratsi kundimbana kana bana turi kumwe ngaha atoki fresh yana mwe ni muryoherwe rero bagacumba ubwo bugari namba bagibyo biki bakaraba izo filme urushe akaja kudama iwabo gutaha ukaca usanga rero biroroshe cumbwira urumva urugurugura ruragendwa je nataka umugore wakumbere nkasanga bari hajya twigirira karigara tugakubita blague bagataha none iki kiri henga muga nivyo bari byo nivyo gutinya ugatihana mama yake ni kikonge wewe ni wegera hajya sinzi ko nimesa wita urugo ruca ubugwawe n'umugore gusa usanga vraiment ari bitni biryoshe biragoye nyene kugumya rya mutima utasanzwe ufise mugabo ubishobokeye wo kwiha amahoro wo karindira gusa ikintu simusiga ugafatira kuri ico mugabo byijya by'ikiyago by'imigenderanire isanzwe tufise abagenzi bitse na vyose urumva biragoye ntagiye kigeze gushika murumva ko mucitse intege ku buryo mwumva ko mubona bivamo kera muri copinage nyene ngo twitumaze kuba ubu yarashikiriye ubwo aje ntarashika jewe je kurande gwanje namva ko citse intege none zashikira aho zashikira sinzi ko byibuka yarakunda kumbwira cyane yarakunda kumbwira ati wewe ndagukunda kandi ndumva ko ndagutakaje kora ku umugore wanje cyo kintu cyambere nzoba ntakaje mu buzima tibizomba baza ati mu kindi naco ndakubonye utari kurabaho neza kurasufura numva bimbabaza ati reba bakobwa muri huta igihe uzobona yuko jewe utamerewe neza ku bwanje uzogende mugandazi nzobabara nkavuga ne kweri ko nkunda utushobora kumbwira nzogende agaca mbwira we yashaka kuba mu buzima bwiza sishaka kuzobaho nabi wari warihanze ko je narabe imyaka dufise nkabura turi seriye rego avuga ati je ndamukunda mugabo nompi ndabona ko dashobora kuba yondindira rero nkavuga ati jewe ndazi ntarangora mu myaka 30 umupeti tazoba yagiye long time rero nabona ati jewe urashobora kuzonkunda ukaga umunyishirako kwanka kubriza umutima wanje mugabo nanje vy'iwanje ataba bitariko biravanse je navuga ati ndabona yuko mu myaka ni rêve y'ibisazi bakunda kubwira nabona yuko biri
presque yabona ko impossible umenga ndamukunda ubwo sindamubabaza yamafise ubwoba wumva no kuvuga ngo waramwumve we Urumva ikigongo. yumva ko umenga ndamumvira nakumuheba ubuzima ndimo ariko bitaryoheye byari presque impossible kugira ngo mbone ko bizoca mu mugabo hari n'ikintu mwigeze kuvuga ca fiançailles ati harya n'imiryango ibitangwe no kubamenya nta gihe cigeze gucamo kuburyo nk'umuntu umwe muri famille akubwira ati rekana nujya mu canke Hagati yanyu. ari kugira umugire demande en mariage oh navyumviriye maze kubona ko bishoboka bien sûr maze kubona yuko ashobora kuba no mutunga tukabana tugashobora kuba two partage ubuzima kwa kuntu nyene uvuga ati amikoro mbona mfise birashoboka rero nca ndamusaba arabyemera yego cyo tubiga hama rero kibazo warubajije wewe tugarukiye ko kuri jewe kuri part yanje wapi gusa hari ubuntu bw'ubusakusaku tutogarwa ko kuri TV nk'iyo buca buhaba buto cyane mugabo ari ikintu nyene kiri majere cashitse abandi ati iki kintu kirakomeye nayo kuvuga mugabo ubundi bwari ubuntu buto buza kuburofa ico kigize ibanga fake ariko toto jendi ukahari umuntu yambaje yo muri famille yakuze wewe amfite abantu bakuze je sinabibereka yabona nani muri university ngira mpede chambaza none wewe kutika tubona umufiance wawe ntawugira cenda mubwira arahari nuwahe havuka umva ivyo bintu ko bitava mu bantu avuka he nuwahe akora ikintu biva mu bantu cenda mubaza avuka ibujumbura kivuga habaye iki ngo abanyabujumbura ntibarongora n'abandi bahanura abanyabujumbura bararongora kandi bararongorana kare iyo byanse byangira nabo defanda biwaje nukuri tugire effort bagenzi kuko twatuzi nabi tugire effort kuri ba bantu b'imyaka 38 20 50 mutaribwira ikintu nukuri mugabo areka twari ku kindi kintu kimwe je gikunda no kumbabaza mbo ni orsije mugabo munyihangane gato oya naco nukuri Ukina bikoze kare nivyo. Kasi kare cyane hari nabikoze imbere yiwanje kuri bikoze mfite benefits ngari ya sheri 27 bimwe kuja muri 27 mugabo nukuri utarabikora afite imyaka 50 nkimo muremere ndabasabye iyi ni engagement personnel ntibivuze ko twese tugereza kubikora hari nabo maze iminsi umva bitwaza ijambo ngo muri Bibiliya ngo handitse ngo kurongora ni byiza ngo ariko ngo nitabikoze biba byiza gusumba ndahasoma mugasha kuba hari barakivuzeko mugana genda babwiza ukuri wowe bigiyemo kubera societe kuremereye mama nyokuru tantine hari ukuntu akubwira ati shaka umwuzukuru ura usazimbura gihe nukuri byo ntutubireke ndabasabye tubireke kuko umuntu muzoye murungikamwo abikore bitamurimwo abikore n'umuntu kumbure batana bifatiye umwanya kugira ngo babinoganzure nimbuga tifise ubugi bubiri abijemwo bimuhange bimuruhishe umufasona amumerere nabi amugwaza umutima hazojya umuhara abantu bose azokumva societe yumvise ayibonye nabi bijye bintu byo guhura n'umuntu atarabikora mu remere mu mutunga gatoki mu mujije c'est pas bien nukuri jya ni engagement umuntu akuye gukora tutanamushize ko na pression ntonya byo babyiza gose kuri we no kuri twese hamwe rero no kuri namba twe twaragiriwe bake bose bakwe twarabyumviriye tukabikora kare nuko twabona ko twe ku ruhande rwacu bishoboka hama turabikora hama gushika ubu acari byiza reka twitege n'ibiri imbere zari byiza ko ryo twaciye mu nigiki cabakanze mumaze kugera mu rugo kuko za ndoto warota uvuga ati ndifuza nigiki wasa cagukanze niye difference ikintu cankanze novuga yuko kumva yuko ninjiye mu bintu umuntu zo kwamara imyaka yanje yose sigaje kuba haha ngati c'est pas possible mengo ngati naregasha wavyumvise umunsi wa mariage canke wavyumviriye abo besha navuga gute navyumviriye maze nk'iminsi 2 mu bana tubana atari ubu nyene forever urasimbe kandi mugabo wumva ari byiza bo yego yari byiza mugabo mvume kiragukanga burundu kindi naco bisazi bayarize uravyumva ni reve bisazi bayarize urumva din part avuga ati ndaza kwikakura sange itari byo sange ndiko ndarota urumva rero kantu umaze kubona ko ari byo ubu tuzokugira muri avril
yego umva tuzokwinjira mu mwaka nyene umwaka uheze rero ubu twamaze kumenyera gusa rero hari ikintu naco ni kwa kundi challenge kuma nk'umunsi tumaze umwaka turacari babiri ico tuzoba turi batatu igejo tuzoba turi bane batanu urumva rero ngaho byose uguma wiga uguma uronka bishasha mugabo twizera ko bizoba ari vyiza kasheri karacafise ingufu yego kweri pasi kuri kote yavyo ari bimeze gute ikintu cagukanze mu rugo Yuko kote yanje hari ama responsibility nabona ko ewan hari responsibility wasanga menga ndikunda zibagira menga sinzi nivyo nagemo ikintu cya mbere kitankaga kubiye byo kwiyumvira ngo umuntu muzobana imyaka yose ahubwo wamenga dusanga tubanye we imyaka yose ikintu cya mbere nabona ndikumwe n'uwenyene byari bisanzwe kujya nyene wamenga turacaye muri bya bindi ko ndibuka hari gihe yanyibutsa none we uribuka ko babaye umugore ngamubaza kubera hari ibintu bibagira dufate nk'akarorero nk'ubu hari igihe haba dufise nk'abashitsi ugasanga ariko arimvira nibagiye abantu wateguye kungana uza kubakira atego nabiteguye none nk'ubuvyora muko bishitse bakazana nk'igisimbo uri wamaze kwimvira ico batekerera ati hoya none ko ntarabibona ati none uza kuvyumvira bashitse nkasanga gace wumva nyene ivyo bintu kubasubiriza mu ndomane mu kigango utavyumvire kare none uza guhengera bazanye igisimbo bagiye ico vyumvira navyo nyene nkumva ndamubwira none ati none wakwimvira ibintu utarabona n'ibindi nkumva wamegana umwishuruko ariko nasanga ari ibintu bigoye hari ikindi kintu umuntu aba yinjiyemo nk'umuntu w'umudamu ari ukuntu umenya kuvyuka akavuga ati jewe ibintu uri umunsi wo kuganije uko umukozi akora ibi no musi akogwa ibi hategurwa ibi turafise abashitsi ukunya rero usanga biko biragora kuyumvira biranagoye kuko usanga nk'ibintu wabagaburiye ejo urumva ati none no musi ejo bari ibi none musi mpaka ndabahivye nivyo bintu nabonye menga nivyo bigoye navyo nyene by'akanya gato ibindi navyo uri kumwe n'umuntu wiyumva musi umuntu ariko ndiga kwanza si umuntu ariko ndiga mvuge ngo umugabo araje baramukura ibirato umugabo araje nshaka mu ibasi oroshi ibirenge banshire mu mugongo ako buri abuzima ngira ngo bari abantu rero bari muri ivyo umugabo araje ndi hanze ndimo ndi kumwe n'umugenzi nce ndamukurikira mu nzu manje ndamuganirize ugasanga uragiye urahezeyo umugabo araje ivyo je navyo nari mfise rero abandi benshi nivyo bibagora muga nanje ivyo sivyo nari kuko yarabona atafise arafise umugenzi mu nzu ndagiye ndazi iyo ibirato bavyamburira ndazi ko ndabigenza ahubwo reka nyarutse nje kuganiriza ujya mushitsi wiwe je ivyo bari muri vyumva nabona menga turabantu tuvyumva kumwe hari ikintu muri ivyo bintu byo kwibuka mu gatondo hari ca kwibukira ibintu byari bisanzwe rero naho barafise nk'umushitsi je n'umushitsi ntarigera mbona uravyumva je mvuye hariya ngo bareka bakayaga kugena uvyumva mugabo uca usanga bakubwira ngo yenge ifo kucigena naye handi ciye ugenda nko muri chambre cumi ngo amufashe nabi uje nigemba niyumvira ati kanigire nugure laptop ndabe ibintu ndakora canke ndabutuntu nyene mugabo nkaca nibuka ati hari umushitsi kandi ajya mushitsi wiwe ifo nanje ko ndamuyagisha muri none karibu wacu bamutsimane bagira iki nawe urumva uri concerne même si ari mujama wiwe même chose na jewe muteza uca mumenyana rero usanga ari tuko turakunyuzura umengo bere kwa kwanije kare kwara gushika ni byiza reko abantu baba papa canke abagabo sinzi ko bitandukanye bamenya yuko umushitsi ari wa bose je nahora kenshi naratinye ingo z'abantu ko narabona yuko ugiye mu rugo ugasanga umuntu w'umumama haje umupapa amenga ibintu birahindutse byose kabona umumama biransika kuyagisha aragiye kura umugabo wewe urumva ucuvuga ati ndatashe kubera wamenga uwo mugabo ntusuye no kumubona muri saro yakubwira bite ubona umuntu akubwira ngo bite yayibandaniriza agace agenda muri chambre twari nije nabateye babana yego Sindarakana hari abantu babaye ifoko abantu b'abagabo surtout bamenya yuko umushitsi ari uwa bose yego bakamenya ko reka basinda muyakisha umuntu tumukoresha ko afise ntimufatiriye hariyanya mwakaza disawa karibi wacu mumeze neza abandi barakomeye n'abatakuzi mukidondorana hama kagenda mu vyarimwo bana yuko agira ngo bite wagira umushitsi cuvuga dataje kabisa mukuru twe n'abantu batazi gutera inkuru basanga haje umushitsi arabaridikirize nyene akabura ingene avyifatamwe akabura ibyaherako n'ivyamarirako ngaro umuntu w'umuyi wayo uragerageza uburyo bwose karondera sije muza guhuriza novuga ko tugize n'amahigwe banze umubazi cagira umubazi starivyo nyenge giruvuke tugize n'amahigwe mwatugendeye no munsi ku munsi wa Saint Valentin
bantu bagire joyeux Saint Valentin wayi babari jewe numva umengo naguma ndabibasubira naryohewe navyo bagafirinze kweri bagafirinze cyangwa ufise message ikomeye bon navyo nyene ega navyo niyobora two dukora atari huri bon turabigaruka kuraje sivuga nti rero mudusangize Saint Valentin zanyu muri iyo myaka yose kuri mwese yaba bimeze gute waba witwararika uwo munsi wa witwararika gute ndahera kuri wewe bo je ko kandi biwanje no kuri nderaje kumvisha kuri gente mwana bagira bose kuri je ko ashobora kubika rero urabishi je do anniversaire yanjye no kubwira abantu baje baste kuri star usanga no buri nka Facebook nkabona ya kuri notification y'utuntu ndakuraba nasanga abantu nyine bari nifuje kumbere je hani rero ndanavyibuka ku mugoroba kwana buze umwanya wo kumuramba ora ku mugoroba twitse kuba stati watwitse yitse rero nawe usanga nyene ya nifuje mu gitondo nkayibona cyangwa ugasanga sinanayibona rero kujya sebara kuri gihe byashika sinanakiye hari pe cyangwa yarigirisha ugira ntuze kugura agashusho gusa pasi yarigirisha logique kuri jewe agaciro kanya n'izidagihereza kandi abantu mukuru abandi cyane abantu banzi bagenzi barabizi baravuga no kunja koza ngo bisoda wikindi ntabwo kurega jewe je no bikora ntabyo nibuka kandi nta n'agaciro numva je bifise ku buryo tegura mu gashukwe gutegura ahantu place ndamutwara muha kaherekejwe n'amajambo romantike nyene yubatse neza ivyo ndashobora kugenda mu majambo nkagera kopeko kuri website yanjye jambo master ni Espanyol bakyo indimi zo kuta kopie ukagira korera hanke part uwana maso ara wala magisani yake toma woni umudata master twa kuja kwa kazi amasa kwa mugabo riri byo jenga katone ubusubwese je wisama niko kama je unamubwira ikintu cy'umutima wacu kugenda cyumva mimi siki nta kitubatse neza kurije amajambo nyene ryohera amatwi yandika banditse bakomakomeye nyine mu kujya kazuba kandi ntabwo bigize impact rero cyo namba umunsi nabo nk'agafaranga bimeze sari ngo hashike ngo katoko singo kugira ngo ngura agashugwe n'ikindi ntugira ati tuko umunsi kanaka cyangwa muri weekend tuzogenda hano dusangire mutwara ahantu habye hatomoye twaganye tugasangira kandi ibyo biba kenshi mu mwaka sinzira rero kuri gatatu kiba kenshi mbere je bara yakacune bizidagiye n'ukuri ndi mukuru mugabo rero sindiko ndashije ababikora babikora bavyumva iyo myaka yose nane yigize ugura agashugwe mu nabo gifti nabeze guru gifti navyibuze acha ahantu mugabo kandi shugwe no kuri sino byinshi nako gifti keza nyine kazodira kazoca kuma kazomara umwanya munini akoresha mu buzima bwa minsi yose kashamuka gati mugabo si kenshi ndakipa ni kangahe mbwa si kenshi naragacha nige bakama okay nige kama okay byarayibaye cyangeze dejo pasi ku ruhande rwawe wewe Saint Valentin wivuze kwiki kuri wewe Saint Valentin kuri jewe ku bandi bayihimbaza ndabona ko ari agaciro ku bandi ndabona umwe niba bijyo je kumbure uwo mwaka ngero urashobora gushoboka mugabo kuva mbaho je sindayihimbaza oya kuko ku myaka mfite je sindigera ndonka umuntu ngo nzanishwe ko kuri Saint Valentin nako gakado byashika kampa canke akampa bukiye mugabo nge ntiyaze yitwa ngo yashuhije ngo kuri Saint Valentin ntigeze kuvyishura kumbe yaravyibuka kubera ari cyo gihe muga ntiyaze yitwaje ico ciyumviro ngo nico nzaniye kubera ico nuko hama wabyakira
oya sinamenye ko kuri Saint Valentin ko navyo bambwira oya navyo ndamenya navyo ndamenye ko bigize kuri Saint Valentin ko navyo bambwira ko abandi mpora numva ngo baca bavuga amajambo ngo bagatanga carte ngo amajambo navyo nabanze we yarambaza uri muhira ndaza kubuza akaguhereza none umva hako ngira ngo ntiyari romantique cyane ntibakubwira ngo uri umusoda ngivyo biboneketse mu mpanuro muri comment mugice bivuze hari hasi kweri bandike mpanuro mugabo none ko iriya myaka uravye nkana umwe mwafataniye ni imyaka ndavyibuka uwo munsi twawushuhiye atari we wariguze mu kopine wawe ugasanga yarandije wewe ntivyashika basubwe ati uyu munsi nanje nta kindi kimwe nigera nshuhira yambura gushuha oya kundi bukayarambwira niwe ikintu gituma ushuha ni giki akakibura ikintu cyakunda kuba azi ko nkunda ntugende by'amapamoje niho yanyibutsa ati basi ndakurihira itike basi uzogenda kuko yarazi ko ibindi pamoja festival n'ibindi byose yabazi ngo Saint Valentin ngo nibyo bakundana ngo haba iki hariya yabazi ko ndikoze abingiriye atabingirira nta n'agaciro ndabiha kuko nabanzi kiri muri we nikiri muri je nibyo tuyaga bifise akamaro gusumba ujya musuma ujya musuma saya Saint Valentin gwaraje ngo mwambara amahuje ngo abantu babone ngo guhishurwa guhe carte ajya amajambo ariko nabanzi ko amajambo n'ivyiyumvira afise ko bisumba bigayonzanira byanditse kuri carte araruhutse nukuri abantu bakorera babikora ni sawa mugabo nagira mpanure nk'abantu b'abakobwa babona yuko umenga umuhungu ntiyashushe kuri Saint Valentin bace baje ngaho ngo bapanike byane ko baryama n'ukuri bijya siko gaciro kanini ko mu rukundo siko gatuma urukundo rubandanya siko gatuma mushaka kintu kizima ibintu bizima nibijya muganira mu buzima bwa misi yose nijya mitwarire ya kana kubona yuko iguhimbara akavuga ati jewe ujye umuntu kwa meze ebana biranyura ndumva n'umuntu tumvana duhuza nayo gukangwa nabo burya buntu ngo vyarimo kuri Saint Valentin ndakuzana iki ngo yahengere ngo hari umunsi mukuru kanaka ngo ndamutware mu kuri anniversaire ngira nayo akana ndamugire surprise kuri anniversaire ndamufuke oya ego nukuri bijya bintu sivyo bifise agaciro kanini muri relation y'abantu abakobwa bo benshi barafise ico kibazo byaramaze kubatwara umutwe wa mega sinzi ko bashaka kwemeza abakobwa bagenzi babo babereke ko batipe babo babitayeho cyane cyangwa hari uduseka twize twitabagirira ngira ngo biriya bintu binagaragaza umufuko w'umutipe kweri hari ababigira uko bagaragaza sinzi ko ariko bimeze mugabo oya nawe ngiye ntari kubibura cyo kwereka abantu usanga narimerewe nabi wari utose usanga oya mugabo warifurika ari umunsi umwe nogira iforo umwaka ngatuma canga ijana quelque part no kuri byo bashika ndi tayari gusa ni kwa kundi nyene umuntu oya nibige bakopia barabonana kanaka umugenzi wanje umutipe we yamugiriye ibi naje asha kuko naje wiwanje agira usumba bijya bandengeretseko rero ikintu byo kwigana kanaka ndabire kwa naka menguri muri competition bige ntacho bimaze ni muyaga ibintu byubaka bizoshikana muri kazoza ni nkuko ari nababigira bivuye ku mutima kumva ari abantu rego baba bashushe donatire bari abantu nyine bari shosho abikura nyine kutwe mugabo byiza nanka yuko umuntu batabigiriye ucyo usanga arararira ucyo umutipe wanje sungena ameze ngo nameze nkandi ngo nibatankunda ugasanga yapanise kumbe hari ibindi bintu byinshi bifise akamara baganira ugasanga yabigize big deal kabisa byo yabigize bito ikintu agize kinini kaga carte yagira muzane kuri Saint Valentin ugasanga hendwa n'utuntu duto ataco tumaze ngibi bifise akamaro nivyo ndambwira abakobwa abakobwa ikibazo gihari abahungu biraborohera ko babahenda gute woshobora gufata umuntu kubera yakutwaye muri alimentation wacagura ibintu dushaka uramanuye urataha nk'icyanka uricaye urafunguye gute bice bigukanga ucubona ko umuntu agukunda umuntu muha umwanya muyage uvuga ibintu bifise akamaro niho uzomenya uwo muntu agaciro kiwe kuri wewe apana twa tuntu tudafatika abakobwa hari abakobwa ariko bahindwa n'utuntu nk'utwo ugasanga hindwa n'utuntu duto ataco tumaze akazokwira turwa muhungu yari karamuprofita kuri tuntu yamuhendeje kwa tuntu tumaze kandi je niyo bariko barampanuza ndababwira ati rega wowe uriko uramurenganya nukuri uwo muhungu ntiyaguhemukiye ukuntu yaje byitwaramwo nukunyine byategezwa guhera yego wewe gusa warasamaye ntiwaciye ubwenge umenya ati uwo muhungu ukuntu ariko arabitwara ariko ashaka ngo bishike wowe ibyo yashaka byari bigenyene nukuri sindamurengane namwe ndababwira ati uwo muhungu nta kosa afise ni wabyitwayemo nta bwenge akoresheje nta kosa arajamo pasi twe tukiri batonya nyene twe tukiri mu uduhanuye iki
twe tukiriko turakura urakunda surprise urakunda Saint Valentin urakunda kugira kwa mashuko oya okay wewe ndaguhanura iki oya les autres filles sinavuze je nashatse kuvuga je ko navugiye abandi kubandi cyo bahanura ikintu ca beno bahanura bagiye muri ivyo bintu vyo gukundana babigendemo gakeya babigendemo gake apana yuko baci bagira umuriro ca mbere kwa kundi umuhungu aje ngaha kandika tugiye tujambo yavuze turi romantique gucyo duha agaciro gusumba imyitwarire yiwe ugasanga kumbura umutipe yitwara nabi n'abantu bari kubwira ati naka yitwara nabi muga kubera tujamba mubwira turyoshye tacho dushudoshikako ucuvuga ngo arankunda nukuri birambabaza iyo mbonye umuntu w'umukobwa ariko arambwira ngo naka ngo abwira tujamba turyoshye ngo arankunda vraiment nkavugo yo oya si ivyo barabirako genda buke umurabe muri mu ngorane umurabe muri mu bukene umurabe yaronse udufaranga muri ivyo byose ugenda uramuhiga ko buke kandi utayimwereka kandi wicishije bugufi niho uzomenya agaciro k'urukundo murimo uyumvire umuntu ko afise kazoza kuri wewe rero no bahanura yuko babigendamo buke hama ikindi naco barambabarira n'ukuri ni ku ruhande rwanje ndivugiye nibirukira amaronko n'ukuri ndashobora kunda kugana n'abakobwa birukira amaronko ugasanga amazu nk'abantu batanu mu mwaka umwe birambabaza rwose ico kintu reka nanje no musi mere nk'umutumire nshire ko nanje impanuro abakobwa ariko batwumviriza buriya abahungu ukuntu nabonye twimereye dafatira kubo tugendana burya natwe tuba twibona twise umukobwa akwereka ko hari ica gushaka biriya bintu barabiguha kandi bashaka kugira ikikoresho urumva kandi turabwirana yacavuga ati afise umutima mwiza ejo rero katima keza kanyu cumenya kariko ngira ngo tugenda tunasozera ni giki mwoha abantu nka mwebwe catumye urukundo rwanyu ruramba mbega urukundo rurambishwa niki nukuri je mu ruhande rwanje kugira ngo rwame rutotaye mu ruhande rwanje naragize bakwe vraiment sinzi ngene bivuga j'ai la chance kubera je kungene meze urumva ibintu biri romantique sinabikora cyane mugabo wewe ntawe ntaco byari mu uhura nawe hubwo nawe atabikunda cyane yakabe nuwundi ahubwo ati nukuri shaka umbeshe mugabo utunyandikira ndarameze bien mumva utabikoze n'abadukunda bira failinga birapfa rero jewe bihuranye ntabikora nabigahurana natabiku atagaciro kanini nabihereza byaratumye ni yabaye kwanza atuyambere hama iruhande y'ivyo nukuri ikintu ca mbere no hanura abantu benshi kandi ndazi bashobora no kucumva no kwihanganiranira nukuri ntazi bana zitakomana amahembe je sinagiye kudiraga umumarayika n'umuntu arakosha umuntu wese ari ngaha ku isi n'umuntu aba afise shwa kandi umuntu ikintu gifise shwa kugira shwa mauvaise shwa ni ikintu gisanzwe cyane gose kugira fopa ni ikintu gisanzwe cyane gose urashobora no kuyigira ku buzima bwawe utabyifuza rero umaze kubibona ntuco bigira polemique ngo ibintu biri bya hatari iga nyine umutahure kuko nawe yarantahura ko najewe ibyo byarambaye ko kenshi nawe byaramubaye ko kenshi kwihanganirana ni ikintu gikomeye cyane hama ikindi naco tuguyango wewe ubirimo ukabona umupartenere wawe kabisa ko ari umuntu ubona ko umukunda kandi ari umuntu nyawe yana bibemwo namba ntakavuza ibi ntubiha agaciro kandi wari we wese ari sister wawe ari umutante wawe ari nyokuru ari mama ari papa ntagire umuntu n'umwe agaciro ibyo wewe komera kwibanga uyo muntu muri ku myaka 2 imyaka 3 imyaka 4 urabona ibyo murimo kuko hari umuntu ashaka kubwira ibintu ubona ko ari ibintu biri bullshit ati ibintu wapi nkabijya nabunye ndakubwira byahariya akaza kubwira ngo ujya muntu ngo afise umushatsi utameze neza ujya muntu ngo afise ubwanwa tamwa ubuntu ubona nawe ubwo bwanwa we ntangwane buguteye we mukundana urumva kiretse ngira hari ibyo kumbure kubwira ubona ko ari ibintu bikomeye mugo ubwo buntu bwo detail bw'uburofa afise ibisusu bitameze nko kubyifuza afise inzobo dashaka nk'ikunda birabura ubwo raba kwanza bijya by'iwawe kubimeze neza ibisigaye byose nubiha umwanya bibemwo hama ikindi naco ntugwishe babandi bakwizeye
babandi baguhaye support avuga ati wewe vraiment we niwabikora ukashika ku rwego rwiza bizoryohera igara yose bizoryohera abakuzi bose banezereze vraiment bishikeko kuko ndazi bari mu rubanza rwawe jaza bajama bari mu rubanza rwanje menshi baravuga ati wow umva barafeeling urubanza mengo no rwabo amajambo kanga guhera uravyumva barababanira ntibare korongene bavuga je navyoroheje nazanye igitabo je nagize livre d'or ya mariage kugira bazorandika ko barandika ibintu bakisanzura bakandika ibintu byinshi umurongo baratonda bariko barandika kuko urumva ntibare koronka bose ngene bavuga mugo urumva bari exprime bakoresheje kandi urumva navyo nyene n'ibintu bidira n'uyu musi ndashaka kuvuga ati genda bya bintu byanaka nkafungura nkatwenga byataru biraryoshe pe biraryoshe nuko murabibamwo na cyane wa muntu yavuga ati kajya kajama kakajwere kirego hajyenye kuri ka municipal kaya nagahimbira nco kazova umunsi mukazosanga nagatipe kayo gahembwa amadolari ya atari kararifasha kaje muri equipe nationale baga posting abantu bose no umuntu wacu babiryoshe rero baguhanuye ku partenaire wawe ko afise ingeso mbi vyigeko kirabire nje samara ko ari abantu bazi kwiyorobeka bakubwira tujya mukobwa we uko biri kose nijya myaka mugendanye na kujya kuntu bimeze hari ahantu yinyavya hari ukuntu yitwara hari ukuntu ntucu ugenda ngo kubera umukunda cyane nguci twagwa n'urukundo ucu uvuga ngo yango muramukunda agenda ubwo muramubeshya agenda muzi cyane byige ko gake ko ari abantu bazi kwiyorobeka kabisa n'impanuro z'abagenzi zirakenewe izubonye iyo ubonye atari ibintu ushaka kubasambuza byige ko ntidusozera biramaze gushika ukicuza jamais sindigara n'umunsi n'umwe kabisa kuri urukundo kwacu ukavuga ati kuwaye ukicuza no kukina yaba kuco wamukoreye yaba ego vraiment bamaze gushika ugasanga nakoze ikintu ntare gukora kandi kamubabaza kuko nkabanda ati ikintu kabisa ni catastrophe uzima vuda kubajije kenshi buriya iyo wicuza ni naho menyera no gusaba imbabazi kuko bantu benshi ari abantu badadaza batazi gusaba imbabazi oya nukuri jewe no kuri kanaje birangora gusaba imbabazi biragukora gusaba imbabazi nyene ngo nuko mba nabona kabisa ati je ikintu ntagikoze sino baye byari nyene byo mukire niki nagerageza gukonvenka umuntu nkamwereka yuko harimo ukuri kwanje mugabo biramaze gushika naho nyene arabizi gusaba ngo nkicisha bugufi nkavuga ati vraiment pardon natekonye pe cyane n'ikindi gihugu ushobora kandi nkacicuza nkicuza hari n'ikindi gihugu ukora ikintu ntiwicuze ugasanga ni kakantu wadekonye mu bantu ukavuga ikintu utari kuvuga ugacyajyana wasarishije ari kubikora kujya nkabyo murafite yana kweri vraiment natwawe wajyana sorry akabona nanje ko ndabitahuye nuko biramaze gushika nijyari wicuje ku ngingo wafashe kuri uyu ngo nafashe yo kubana yabikosa yabiki mugo kicuza ukagera ahantu ugati jama wapi kabisa iyo namenya oya ruho zabigiye mu bindi nkicuza ku kintu noba nakoze kidakiza ndakunda kwicuza ku bintu by'umwanya kuko nk'ubu yashaka kumbwira ndi ngaha mu minota 30 uzobushitse kandi wanambwiye ko nahije kwitegura kumenya wabwitegura nahije kwitegura umugabo arampaye umwanya ariko uwo mwanya nawe yahageze arandindiriye nkasanga uno munsi namutebeje iminota nk'itanu mugabo pana myinshi mugabo wowe yabashaka iyi minota naguha bivanye n'ahantu uri bivanye naho warugejeje kwitegura bategetse ko washitse nkasanga nacerewe nkicuza bigarutse nka 2-3 mugana nawe naravuga ati nawe bawihangana n'iminota n'ibiri basi ayambwiye ati ndaguhaye myinshi mugabo nambone ko bitamuryohera keshi naricuza nibaza ko byo bari nk'ibyo yego okay nuko ntabamenye yabo ego karibu cyane mariage yanyu ku by'ukuri yari umugisha imyaka nk'iyo benshi twama twumva bayitubwira ko ariyo babanye ariko mwebwe urumva niyo mwakuranyemwo muba muzinanye yes nk'abagenzi twasha gushaka invitation ati mwebwe toka mwe niyubire nijibire rero kutugora abana ngurumva bajama nyine vraiment bari babiryoherewe sana ngurumva umugenzi biganye kuva nko muri secondaire dufate biganye kuva nko muri
sixième canke muri seconde nk'akarorero canke manevier twaba tuzinanye gushika n'uyu munsi wa university umusanga n'umuntu usanga ari nk'umukuze muhuye ni blague usanga biryoshe byari biryoshe mugabo ntaco turacari kumwe ibirori ni byinshi turindiriye yes dusozera nibaza ko mwe wese arafata akajambo kamwe abwira abakunzi badukurikirana na cancane ari n'impanuro nyene yaguye canke mu mfunyapfunyo dusozera natangure mwebwe canke oya mwebwe ni mwebwe okay gaje ntangure kuri bakunzi mwadukurikiranye ni kirekire twabarambiye kandi ndabizi rero gusikina genda basaba kuri turi ngaha nk'abahinga turi ngaha mu gushinga intahe wewe canke uri arashobora kuba ari ibindi yabayemo biri hatari gusomba ibi nukuri dusangire dupartage experience twabayemo twese muri commentaire canke no mu gutahura hama haba ama commentaire ari positif yubaka ntucuza nkajya ugitangura kuvyumviriza maze 15 secondes uzangura kuvuga n'importe quoi biya bintu birababaza wumvirize hama ico wumvise waneguye ashaka kuba wogikritika kwa neza natwebwe turabahinga kwa kuntu twayivuga kandi nivyo tuboshobora kuba twavuze byinshi turashaka kuba umuntu yade kunyamurike canke kuri kiriya mu vyagera arashikiriza ukuri mu gwa neza mu bico bivuzeko kandi naho n'impanuro ziri negative rimwe rimwe ni nziza ko zirubaka umuntu arasura inyuma akaraba intege nkeya zibaho zirongereza experience mu muntu ababayemo hama ikindi naco nukuri mu rukundo biraryoha mugihe mwese mu byumva cyo kimwe byoshe sana muga mu gihe hari umwe afunitse amaiforo undi nawe ariko afunitse muri gusambura birababaza sana ni galere kabisa ubuzima ngene bikubwira bivemwo hakiri kare kuri nivyo kurande kwanje nivyo murakoze naje numva impanuro nyinshi notanga mubyo twagiye turavuga menga twagiye turashishamo n'impanuro nibaza ko mpavusanga navuze n'ibyo navuze sindabimenya ariko ntaco je impanuro notanga ku bwanje nta birebire nzi kuko umuntu wese arafise ko afise ibintu ko akunda ibintu je ndashobora kuba ivyo nabayemo numva menga biraryoshe mugari undi avuga ati ahubwo nta n'ubwenge ufise umva rero vyiza umuntu ibintu arimwo nabibumwo neza abishire mu bwenge amenya ati jewe nibifise gahunda yo gukundana umwaka umwe uwo mwaka umwe nakoreshe effort nyinshi kugira ngo muri uwo mwaka aze agende mu bintu biri vyiza atagiye kwicuza agenda hahandi mu rugo agashikayo mu mwaka umwe kumva basha mjehe je ibintu nitaye moya nimba wihaye umwaka umwe nuwihe neza uvyige ko neza cyane ego umenye uwo muri kumwe umenye ivyo ugiyemo kuko kuja mu rugo si kuja gufina kuja mu rugo ifo kuja kurondera umunezero kuko ugiye kurondera umubabaro uba wumva nyene wo tumufa ego nibaza ko vyo bari ivyo nkaja ko mpanura n'abantu bivanye n'abaribo je ndakunda guhagara abakobwa barambabarira ndakunda kubakarira sinzi ko ari kubakarira mugabo si kubakarira cyane kubo bishobokera batwara ibintu bukebuke gutwara ibintu bukebuke no kwirinda ibintu urabisha amaso ego bakoresha ubwenge kurema byo bari byiza kuko hariho n'uruhande ugasanga menga ntiyanavyumvise bagende bukebuke ivyo bintu Saint Valentin ni nziza amakado ni meza babikugiriye ni vyiza batabikugiriye naho nyene bige kungene wige uwo muntu gituma atabikugirira ni kubera visundi yabigiriye canke yaretse kubingirira kubera muri we atavyibuka canke atabikunda nuvyigeko ni wasanga reka kubikugirira hari wundi abigirira ni sawa ahasinda kujije bacu mubisi ugasanga reka kubikugirira hari atawundi muntu abigirira ariko atavyibuka ndukuri n'amahoro je nka nife wanje uwo hari gavyibaga nkubwira ati mbona tuna musufisa nife muganda bizi yuko hayibona kuncuti kubajama bamu ni wanje no kuri hari kugasanga nyene nshitse nkavuga ati yo mpenzi wangu wa bien turabana turatwicare ni ego nkumva tubona ati nubwo batabinkorera ndazi ko nkunda ndazi ko ari ibintu byinshi amwe bifise akamaro ndazi ko ari ivyumviro byinshi byiza mfiseko uhagashira ivyo bintu biramba bizoshikana kure gusa nibaza ko vyo bari ivyo murakoze asante sana ni pasa tamwe ex afise ujya wabikurikira nta mu ex agira uramufise office uwo mwamenyanye imbere ya fasi yo twahejeje baje nene guse wiri
je mu ex no buri mu ex good sio no mazungu biriyo iryo jambo ryaje kubera basanzwe bahari nawe uramufise nta mu ex ugira akakwibeshera sozera tugenda urakoze namwe nganyira nzoro ibyo twavugisha ariko nari nkeneye mwana je ko twabihejeje jewe kibonda muzoronka nari nuvumenga nozokironderera izina wow tuko turanakirondera tuko turarirondera abantu ko turarirondera ni nzokubaza nzombaze no kuri iwana ndakubwira n'igitsina ciwe ndumva ko izina ya asante sana ndumva ndashaka izina rijanye n'amateka poa sana biraryoshe cyane yes canke mbwizina ni jewe ya hama preno ntacu tuzorondera no kuri internet ama preno arahari kibazo amuzuye giye kurondera izina rya biragoye no kuri internet y'ikirundi ya yes nuko tubashimire cyane kuri mikoro nkatwe na Kaziguye Krista Facebook ni Krista yasi Kaziguye Instagram Krista yasi es nanje biri twari turi kumwe ariko reka nshimire cyane Nuru uburyo yadukoreye bino bintu ndabiri ahane ngene hasa ntuve kubona ana ko mushiki wanje turi kumwe utu tuntu se atugitse kaka decor ni Nuru respect abayibere nyuma ya kamera ariko respect kabisa mushiki wanje vraiment yazo n'utuntu uyu ndabira iyi creativity kandi tubujit nitugira wangu nituzima na nituzima nta mwotsi Nuru ubawe cyane guys tubashimire cyane rero mwari kumwe na Krista nanje biri ntwari nk'ibisanzwe Facebook ni biri ntwari Instagram nuko mubandaye mu following ari byo mwifuza ko tubazanira nkabishasha nta kibazo uratwandikira muri commentaire canke message tukayibakorera mwakoze kubana natwe bye bye munagire na Saint Valentin nziza